umwana avyimba amaboko canke ibikonjo canke amaguru, umwana afise ububabare bwo mu ngingo, umwana aguma agwaragurika, umwana aguma akama amaraso, abo bana nimba ataramutwara kwa muganga, nimba bataramupima iyo ndwara, yuko yomunyarukana kwa muganga bakamupima, tukamufasha kugira turabe ko twoshobora gukingira impinga itaraba ndende. Ego. Turabaramukije tubaha n'ikaze mu kiganiro tubungabunge amagara yacu, aho twasimbiye ku bitaro vy'umwizero w'ikibuye biri mu ntara ya Gitega yagutse, aho rero hasanzwe hari ibitaro vy'umwizero w'ikibuye. Ikiganiro cyacu cyo muri kano kanya rero tukaba tugiye kurabira hamwe ku bijanye n'ikama ry'amaraso ku bana bavukana bakiri bato. Tukaba rero turi kumwe n'umuganga asanzwe yaranonosoye gukurikirana indwara z'abana. Dina Kwizera rero akaba ari jewe ngiye kubana namwe muri ico kiganiro. Tukaba turi kumwe n'umuhinga engineer Bienvenue niyo nkuru, niwe karatuma amajwi n'amasanamu mubibona neza kandi bimeze neza. Nkuko mubona rero tukaba turi ku bitaro vy'umwizero w'ikibuye. Duhe kaze rero muganga turi kumwe, abanze abaramutse anabidondore cyo tutuka kwijambo. Turakuramukije muganga, tugwaye n'ikaze kugira ngo uramutse ariko baradukurikirana hama tuce twinjira mu kiganiro. Ndabaramukije cyane neza. Ego. Bariko baradukurikirana twese ndabaramukije. Nitwa muganga Butungane Christmas, nkuko yabivuze ngo ndi umuganga yanonosoye indwara z'abana. Ego. Akorera ku bitaro by'umwizero by'ikibuye mu ntara yagutse ya Gitega. Ego. Ego muganga, turanezerewe ko bana namwe aho tugomba tuvugane nyene. Twizigire ko abavyeyi bafise abana bato bakwiye kuba hafi kugira ngo bakurikirane kino kiganiro. Ego. Tukiri ngaho ingwara y'ikama ry'amaraso ku bana bavukana muyisigurira bariko baradukurikirana. Ego. Nkuko mubivuze indwara y'ikama ry'amaraso abana bavukana, no utanga nko kuyivuga mu kirimi c'ikinyamazuru bayita cyane cyane drepanocytose. No kuvuga ni indwara umwana avukana ayihawe n'abavyeyi. Iyo ndwara ibiyiranga no kuvuga ni indwara yibonekeza cyane cyane iyo umwana atanguye gukura mu mezi nk'atandatu kuduga. Rero ni indwara iva ahaniniya ku gutuma amaraso adashika neza mu bihimba by'umubiri cyangwa mu mitsi, kuko iyo ndwara umwana aba yavukanye amaraso adafise iforoma imeze neza. Ni ukuvuga amaraso mu bisanzwe afise iforoma yiburungushuye. Ayo maraso bigatuma ashobora gutembera neza agashikira mu mubiri atwaye impwemu kugira ibihimba by'umubiri bikore neza. Mu gihe rero umuntu afise iyo ndwara, ni ukuvuga ya maraso n'abagifise ya foroma yiburungushuye, afise iforoma imeze nk'umuhwi, maze ayo maraso bigatuma adashobora gushika neza ngo ashike mu mitsi eka no mu bindi bihimba bigize umubiri. Ego, none ko tuzi igihe umuvyeyi yo yibungenze arakurikiranwa kwa muganga akazorinda agera ku gihe cyo kuvuka, abaganga bakoze ibyo bashoboye byose uko Imana yabahaye ukwiga bitandukanye, ugasanga baramukurikirana muri ecography, ugasanga abajenekologe baramukurikirana. None mwatubwiye ko ari indwara umwana avukana, mbega umuganga ntaba yarayibonye muri kiriya gihe cyo kumukurikirana? Ntaba yarayibonye kugira ngo uwo muvyeyi ashobore kuzovyara umwana adafise iyo ndwara? Oyaye, iyo ndwara si indwara umuganga ashobora kubona nkajya kuri ecography, kuko murabizi iyo umuvyeyi yibungenze aragira icyo bita gukurikirana imbanyi yiwe, ariko iyo ndwara ntashobora kuyibona mu gihe umuvyeyi ariko arakurikirana imbanyi, ahubwo ni indwara umuntu ashobora gutora canke gusuzuma mu gihe umwana
amaze kuvuka. Rero kenshi hano iwacu murabizi yuko ibintu by'ubuhinga bwo gupima indwara rimwe rimwe bigorana. Kenshi iyo ndwara abana cyangwa ababyeyi baza kuyibona ku bana babo mu gihe abana bakuze batangiye kugira ibimenyetso byayo. None iyo ndwara cyo kimwe n'izindi ndwara usanga zifise kibitumye kibateye izo ndwara, iyi nayo hari kiyitera kizotuma uwo mwana azovuka azogwara muri ubwo buryo? Ahanini iyo nabivuze ati ni indwara ababyeyi baha umwana wabo, ni ababyeyi bayiha umwana, ababyeyi bayiha umwana wabo. Ni ukuvuga mu gihe ababyeyi barashobora kugendana iyo ndwara batabizi, bakanatwarana batabizi ko bagendana iyo ndwara, ariko itibonekeje bigaca bituma rero mu bana babyaye si bose bagira ibyo bimenyetso by'iyo ndwara, ariko bavuga ko nko mu bana umwe mu bana bane abo babyeyi baba babyaye habaho umwe agira iyo ndwara. None abo bavyeyi ko aribo bayihaye umwana, ni ukuvuga mu ikura ryabo baravutse barakura ntibigera bamenye ko bafise iyo ndwara? Ico ni ikintu benshi badakunda gutahura neza, kuko nk'uko ndabivuze hariho indwara umuntu agira akayigendana mugabo ntiyiserure, ariko akagira n'uwundi agira iyo ndwara kubera nabivuze ati n'abavyeyi babiri baba bafise bagendana iyo ndwara, umugabo n'umugore batwaranye bafise iyo ndwara mugabo idaserutse. Hanyuma rero mu gihe bahuye bagatwarana mu bana bavyara abana bane, ukuvuga umwana umwe muri bane bazovyara ategeza kugira iyo ndwara yoyo mu buryo bwiseruye, ikagira ibimenyetso igafata uwo mwana ku buryo inamusinzikaza cane. None bitangura kwigaragaza ryari ko uwo mwana yavukanye ico kibazo? Kenshi bikunda kwigaragaza duhereye nko mu mezi 3 canke 4 umwana amaze kuvuka, niho iyo ndwara itangura kwiyerekana, umwana akagira ibimenyetso. Hari nabo usanga iyo ndwara igiye kwibonekeza bamaze nk'umwaka umwe canke kuduga. None ibimenyetso rero baza kugaragaza baza kwerekana biba bimeze gute? Ahaniniya ibimenyetso nyamukuru bitangura kuboneka ni umwana atangura kumva agira atonekara mu ngingo, umwana akavyimba ahaniniya utuboko n'utuguru, ugasanga ni wa mwana aguma agwaragurika. N'abana benshi bakunda kuvuga ngo ni ba magoyagi, ugasanga umwana arakama amaraso, ugasanga hari nk'abana baza batwitura abavyeyi bakavuga ati je mwana wanje amaze kumutera amaraso nk'inshuro 5, 6, 10, nkavuga ati ni nk'umwana kenshi yama kandi mu bitaro, kubera iyo ndwara irasinzikaza igatuma n'umwana n'abasoda b'umubiri bataba bagikomeye neza, akaguma agwaragurika yinjira ibitaro. Ego, none n'abana bagwiriye n'abana bagwiriye bibonekeza kwizo ndwara? Ego, novuga ati benshi batayizi abatabimenya, ariko ni indwara igwiriye kandi ni indwara mbi, kandi ni indwara isinzikaza, kandi ni indwara ihitana abana benshi, kuko baravuga yuko mu bana 3 kuri 4 bagwaye iyo ndwara ntibashikana imyaka 5, mu gihe donke batavuwe batakurikiranywe irabahitana batarashikana imyaka 5. Kandi baharura yuko muri Afrika bavuga yuko bagereranije ku mwaka wavuka nk'abana 150 bagwaye iyo ndwara buri mwaka. Ni ukuvuga ni indwara natwe ngaha turabafise benshi, hari abo dukurikirana bafise iyo ndwara, eka ntitwovuga ati ni za ndwara zimwe twumva ariko tutabona, ni indwara by'ukuri ihari kandi gisibije kandi tuma twabonye. Ego, none iyo abo bana baje ngo mubavure, tumvise ko bagira ikintu cyo gukama amaraso, muhora mubavura bagakira canke nabaguma bagaruka bisubiriza kuza kwa muganga? Ico novuga ku buryo dufise ngaha iwacu eka no mu gihugu cyacu, iyo ndwara novuga yuko iri mu ndwara zidakira, kuko
icyo dukora twege turapfufahaza mu gupfufahaza no kuvugana ababwiye yuko babana barakunda kugira ibimenyetso byo gukama amaraso kubabara mu ngingo kwama bagwara utundi tugwara twege turabakingira tukabaha imiti ibafasha kugira rwa rugero rw'amaraso ntirubandanye ruja hasi tukongera tukanabakingira na za zindi ndwara zishobora kubafata bivanye biturutse kuri iyo ndwara bafise. Ego muratubwiye yuko mwe nabo bana usanga badashobora kurenza imyaka 5 ariko mu gihe baba bitura ubuvuzi barafise amahirwe yo kurenza iyo myaka bagakura. Ego iyo umwana ubwa mbere tumenye iyo ndwara tukayimenya akiri muto cyane tugatanga kumukurikirana akiri muto birakunda agakura kuko mu bisanzwe twebwe tuvuga yuko mu bana dukurikirana bakwije imyaka 18 novuga yuko tuca tubakura mu bo dukurikirana hari abana bamaze gushikana iyo myaka twabakuye muri urwo rwego rw'abo dukurikirana aricyo cyerekana yuko iyo ndwara naho ihitana abana benshi batarakwiza imyaka 5 mbwa mu gihe umwana akurikiranye ashobora gukura akarenza imyaka 5 mbere agakura akaba umuntu akuze. Nuwuhe mwizero muha abavyeyi mu gihe baba babona yuko bafise umwana yamana ico kibazo buri munsi? Umwizero twobaha nuko ubwa mbere iyo ndwara naho tuzi yuko ari indwara idakira ariko mubo dukurikirana mubo dufashije mu rwego rwo kubakingira muri babandi baje kwa muganga mu gihe bagize akagorane tukabavura neza bashobora gukura bagashika na imyaka iri hejuru ya 15, 16, 18 kuduga. Ahubwo twohimiriza n'abavyeyi kugira umuntu wese yobona umwana wiwe afise ivyo bimenyetso ndashobora kubisubiramo kugira banavyumve neza. Ni kuvuga umwana avyimba amaboko canke ibikonjo canke amaguru, umwana afise ububabare bwo mu ngingo, umwana aguma agwaragurika, umwana aguma akama amaraso, abo bana nimba ataramutwara kwa muganga nimba bataramupima iyo ndwara yuko yomunyarukana kwa muganga bakamupima tukamufasha kugira turabe ko twoshobora gukingira impinga itaraba ndende. Ego dufatiye ko mwatubwiye ko ari indwara iva ku bavyeyi mu gihe batwaranye bayifise ariko batabizi, ni igihe manuro mushobora guha abantu bubakana imbere yuko bubakana impanuro bakwiye guhabwa niyihe mwicagurana? Mu bisanzwe icyo mvuze ni ikintu gikomeye cyane mu bantu bitegura kubakana. Byiza bobaye boge bakipimisha bakabata mbega ubwo sifise ya ndwara ndayigendana naho itaribonekeza ku buryo n'umufasha wiwe cyangwa bagiye kubakana basho kubona ati dufise amariske angana gutya yuko twobyara umwana agwaye ya ndwara cyangwa ati nta riske nimwe dufise. Je nibaza no gusa murazi ko urukundo ni ikintu gikomeye cyane. Abantu iyo bikundaniye biravana bavuga ati ikizoba kizoca kiriko nyene ariko abo bitarashike batarahitamwo abo bazubakana rero banora ati muragende mwipimishe muraho mbe ntituri muri babandi bagendana ya ndwara naho itiseruye. Ni je niyo mpanuro noba. Ego muga reka tubashimire cyane kuri byinshi mutuganiririye na cyane cyane kuri no ndwara abana bavuka bakama amaraso. Twamaze kumva ibimenyetso, twamaze kumva ingene iyi ndwara iba yavuye, ariko vyose rero cyatunezereje nuko aba bana mubafasha mukabavura bakagera ku rugero rwo hejuru, kandi mukaba mwabwiye n'abavyeyi baba bafise umwana ameze nk'uku bamujane kwa muganga kugira ngo mubafashe akure ageranye naho Imana yagejeje yuko ishaka yuko agera. Turabashimiye rero kumwe wese mwatahe mu kino kiganiro. Nukuri nanje ndabashimiye cyane. Nukuri novuga ati iyo ndwara nukuyitaho nitwifate minenegwe kuko
ni indwara naho idakira ariko umuntu turashobora kumufasha tukamufasha ku buryo tumukingira eka b'abavyeyi bamwe bihebuye kuko ni indwara ihekura aho ushobora gusanga nko mu muryango yarahitanye abana barenga umwe canke babiri abavyeyi barihebuye ariko tugashobora kubafasha bakagarukana icizere ni ukuri ndabashimiye cyane karibu kandi n'ikindi gihe tuganire twigishanye mwagize neza cyane ego mwosubira mukidondora abariko baradukurikirana mwari kumuganira na muganga Butungane Christmas ni umuganga yanonosoye indwara z'abana akora ku bitaro by'umwizero by'ikibuye mu ntara yagutse cyane ya Gitega ndabashimiye murakoze